turamenyereye ko igihe cyose yuzanye umu artiste nkuko namumajije nawe nyene igihe cyose yuzanye umu artiste mu Burundi uri umuntu mwiza ubukeneye yuko hagenda hakozwe collab international uno musi kuri Nosby mu gihe tuzi ko ari muri vyakomeye ku isi yose twitege iki bega harico twosanga uduhaye kandi collab muri vyo mu Burundi amahigwe yandi Chris Mbarahari harahari kandi na Mr Champagne twitege iki ndetse nabandi batandukanye bon nkuko nakubwiye simenyerwa ntawo bizi mugabo urazi umuntu akomeye cyane gose ariko arazunguruka ku isi yose namanya twaranse kubivugana mugabo tugira tujana ubu turaza kubivugana atuka huku nilikuwa njo plus en contact na Mr Champagne sababu yeye mimi namfuataka depuis première fois nilifikaka Burundi ilikuwa inapita masiku ya miaka na miaka ile ma 2017 tulikuwa iko kwa jeu ya show ilikuwa tu visit lakini bado sija anja kusikia sana muziki ya Burundi and I'm hoping this time ndapata occasion vraiment ya kudécouvrir wa artist sababu najua talent ziko mingi hapa. Uyu mwaka warabayemo gacerere cyane kuri DJ Paul kubera iki mu gusozera umwaka kuno onye mu gihe tose yatumenyereye yuko ari Tranteye Paulin aduha concert vyahindutse gute vyagenze gute narababwiye ko je ntamenyerwa Paulin akileta msanii hapa Burundi kila siku anaenda anafanya collab na wengine msanii hapa Burundi je kwako tuamini kama utafanya collab na msanii hapa Burundi ajili DJ Paulin ni mtu wa kwanza anasaidia Barundi kufanya makolabo internationali na wengine kwako tuamini kama utapata collab ingine Mr Champagne, Chris MB, bako musho yako, tuamini nini? Antuka njo mimi nafika hivi njo tunaenda kutanana na wa artist na organization yote na njo mkubwa Paulin atatufungula tena macho. Mais jusque là antuka tulikuwa kwanza najiconcentrer ku concert comme une concert ya Kabambi for the first time haiko mzaa. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muroso mwiriwe canke muramutse vana ho my name is Freddy the answer in African TV. Sanda kwikaze suka twikana uri mu Burundi mu Rwanda Tanzania muri Kenya muri Congo Iburaya muri Amerika muri Australia ndetse mu bihugu byaho Rwanda ndetse na Arabie Saoudite ari mu buswisi mu gimeze ndabaha ikaze ukiri mushasha kuri chaîne yacu ndagusaba kugira subscribe kugira komeze kubaka umuryango munini n'umunota umwe gusa hama ukibandaniriza yes nkuko mubona turi ku kibuga aéroport international Mercure Ndadaye ni kibuga c'indege ca Bujumbura canke c'u Burundi nkuko tuje kwakira Nosby aje mu giteramo kigiye kuba ku giteramo cuno munsi itariki 29 ni Nosby haza kuba arimo nabandi barivyi bagiye batandukanye mu Burundi Mr Champagne ndetse na Chris MB nabandi benshi batandukanye yes nkuko rero tuje kumwakira zogana vyinshi bigiye bitandukanye mbega kuncuro yakangaye kandi aje mu Burundi ibihe bishasha kandi atuzane ngaha aho no tuzaganira igiswahili kigiye gitandukanye igisare cyo muri Kongo batu ya Burundi bakongo Bukavu n'ahandi henshi agiye atandukanye batu ya Goma karibu sana Burundi siku ya leo patakuwa wanaita show au nini nini fire au ndakibagiye mu Kirundi ako maza mu Giswahili maza kutufasha muri commentaire yes guma natwe muraza kubona byinshi bigiye bitandukanye asante sana. Yes, nkuko mubona Nosby arashitse ku kibuga cha Bujumbura nkuko mubona ngo ubona neza ko aje asa neza aje yambaye neza ari kumwe na DJ Paulin mu giteramo giye kuba kuri uno munsi mu giteramo giye kuba kuri uno munsi kuri Source du Nil witeguye kuza aho tuganira bigiye bitandukanye Nosby aje ava mu gihugu cha Congo nibaza ko kuganira byinshi bigiye bitandukanye gahanya please ni kuri uno munsi ni Source du Nil kumbure kugira ngo aje kuryohera abarundi ndetse kugira ngo ashobore gusozera umwaka neza cyane gose abana neza ko abakongomari bamwakiranye igishika abana neza ko bamwakiye neza cyane gose aho yakiranywe n'abantu benshi ngahanya muri kino kibanza nkuko muriko murabibona yes ubona ko yambaye neza cyane gose Nosby ni kuri uno munsi itariki 29 yes karibu sana abantu bari Goma Bukavu n'ahandi hose hatandukanye please you have to come today kugira ngo kumbure uryoherwane n'abarundi kumbure mu gusozera umwaka neza cyane gose Nosby yes karibu sana Bujumbura Nosby na tunaona vyako Bujumbura nini ndo imekusulive sana pour que uchoisir Bujumbura mfendane niju Bujumbura mnawaza inakuwaka Butamu na watu bajatande kunini juu ya spectacle ya leo ya ku Hotel Source du Nil show ya matata sana donc
Na mimi na profite kusema I'm sorry juu ya retard. Normalement fallait nifike jana, lakini benye banajua nilikuwa na show Benin, donc ilikuwa njia mrefu kuya, ndio ifallait tukie leo le jour J, mais en tout cas show itakuwa bien sana, donc karibu sana kwa Nosbini pale jouer leo itakuwa production ya kwanza depuis Karela kwa njaka mwa ville ya Bujumbura. Alors wantarishia ba Burundi nini na Wakongomani bajideplacer watoka Goma, Bukavu na kandokani jua kwa hii production yako ya kwanza mu Bujumbura. En tout cas mina batarishia show ya bien, effectivement aussi ni première fois yangu hapa kukia fanya show kubwa. Na pala na profite kusema en tout cas asante kwa organisation mkubwa Paulin, BMPP, en tout cas nawaza ke itakuwa mtangalia kama ifallait que première fois ça, parce que les choses wakati mnavifanya bien ça prend du temps, parce qu'on pouvait bien peut-être faire ça depuis longtemps, mais il fallait tout chungue pour que toutes les choses soient en place. Donc à part production leo Inosbi, une question ya mwisho, à part production leo Inosbi atacha kitu gani itabakia ndani ya Burundi hapa sur le plan culturel? En tout cas, si le plan culturel tufanye kwanza concert ya kabambi. Et puis tuko namaliza nao fin d'année, donc tuimalize kwanza, après ndio tutaongea vingine. Inosbi, karibu sana Burundi. Unajisikiaje kwanza kufika hapa Burundi? Nasikia mzuri, hewa iko poa sana. Et puis sijisikie kama mgeni. Najisikia kama niko nyumbani. Yes, Burundi ni nyumbani. Alafu kama tunazoea kama Pole akileta msanii hapa Burundi kila siku anaenda nafanya collab na wengine msanii hapa Burundi. Je, kwako tuamini kama utafanya collab na msanii hapa Burundi? Ajili DJ Pole ni mtu wa kwanza anasaidia kwa Burundi kufanya makolabo internationali na wengine. Kwako tuamini kama utapata collab ingine? Mr Champagne, Chris MB, wako musho yako, tuamini nini? En tout cas, njo mimi nafika hivi njo tunaenda kutanana na wa artist na organisation yote, na njo mkubwa Paulin atatufungula tena macho. Mais jusque là en tout cas tulikuwa kwanza najiconcentrer ku concert, comme une concert ya kabambi for the first time haiko mzaa, donc inaomba kwanza tu concentrate and then we will plan vitu vya mpya. Basi wewe kama documentation, comment si vous êtes documenté sur la musique burundaise ou bien les artistes burundais, qui est ton artiste préféré ici au Burundi? En tout cas huku nilikuwa njo plus en contact na Mr Champagne, sababu yeye mimi namfuataka depuis première fois nilifikaka Burundi, ilikuwa inapita masiku ya miaka na miaka ile 2017. Tulikuwa iko kwa juu ya show, ilikuwa tu visit, lakini bado sija anja kusikia sana muziki ya Burundi. And I'm hoping this time napata occasion vraiment ya kudécouvrir wa artist, sababu najua talent ziko mingi hapa. Basi tunamaliza. Kuna bangine kwako toi? Inosbi, je suis ton fan préféré. Je voudrais savoir comment tu es inspiré par la musique, parce qu'on a quelqu'un qui te ressemble ici à Burundi et qui fait ça pour toi. Il est venu ici, il a fait beaucoup de risques pour toi. Je veux connaître comment tu vas l'aider. Il est fan pour toi. Anakupenda sana, ni fan wako mzuri sana. Tena nagisa na kufanana, tunakupenda sana. Njoo pale karibia. Wewe. Ndamona kwa kusho. Sasa mimi naona tu yafanana na mimi. Ndamona na kusho. Tunamaliza, unafinia. Merci beaucoup. Pole, kuindi ncuro urazanye umurimvyi ngaha mu Burundi. Mu gusozera umwaka koko twe twabanye kuyu mwaka warabayemo gacerere cyane kuri DJ Pole. Kubera iki mu gusozera umwaka kuno onye mu gihe tose yatumenyereye yuko ari 31 Pole aduha concert. Vyahindutse gute, vyagenze gute? Narababwiye ko je ntamenyerwa. Urabona ko uyu mwaka nta kintu twakoze, mugabo nashatse yuko duheza umwaka turi kumwe. Murabona ko twazanye muri interview gihangange gikomeye cyane gose. Uyu no Murundi ko urabizi neza ko Kongo, murabona Uvira hajya ngani mu Burundi, najya ni mu Burundi, urumva twazanye umuntu wiwacu. Turashaka ko tumufata neza, tumwakire neza kandi aryoherwe ngayi wacu. Yes. Turamenyereye ko igihe cyose yuzanye umu artiste nkuko namumajije nawe nyene, igihe cyose yuzanye umu artiste mu Burundi
uri umuntu mwiza ubukeneye yuko hagenda hakozwe collab international uno musi kuri Nosby mu gihe tuzi ko ari muri vyakomeye ku isi yose twitege iki bega harico twosanga uduhaye kandi collab muri vyo Murundi amahigwe yandi Chris Mbarahari arahari kandi na Mr Champagne twitege iki ndetse nabandi batandukanye bon nkuko nakubwiye simenyerwa ntawo bizi mugabo urazi umuntu akomeye cyane gose ikora azunguruka ku isi yose namanya twaranse ko bivugana mugabo tugira tujana ubu turaza kubivugana ikizovamwe muzokimenya murakoze cyane gose yes asante sana à ce soir okay Ami bro. Jamaa na kwanza anakuona mzee. Telefoni kwa. Uri n'abagore nga ntugati nk'ubu waraye akira soma nk'ubu waraye je nakubwiye nti nzogumanywa nongere nsubire akira urakanwiroko impansoma ego mpansoma wanje kuno ngomba mbanza ndakubaza iyo waraye jewe naraye naraye mw'icupa ubwo mwe uzohinyuka jewe umugore wanje ni icupa ejo nkagusaba nti mupfasoni wanje miconywa urampa iconwa ntabindi iyi ni inzoga umpaye ukuri kose yo ewe basha no kuri kose yako kamara mazamukama none nk'ubu wari waraye uzote buhinyukesha ni kuri kutagabanije ako kabare kawe kamisi yose utaha bukeye ukamengura umunyezamu we nuko ahembwa ku kwezi so nigire mana dusenga tutabona jewe narahumanye ngo nje ku mugabo n'ukuri kose amatongo yarariye yarayahejeje ibitungwa yaragurishije byarahetse asigaje kugurisha gatwe kanje niko gasigaye n'ukuri kose none gahimwe nkubo ahantu yaraye aje zamwishe n'ibipantaro byose binuka zo gusa none byukuri nk'ayo mafaranga byukuri hari ibintu byinshi yokoze